murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri waraye wandikishije amateka sha burya amateka ndakesha mwebwe mwanyizeye kandi vrema nzokurega sport isukuye vrema sinzobamara amaze kweri iriga si twebwe gaso simwebwe gute eka n'ukuri kw'Imana nta ruhara na rumwe jewe canke abandi twagize ahise uravye abo twahiganywe irya soko yari kunyegukira je biciye hehe gasha vyahavuye bigenda gute Biga abantu babaye gute kwera afite amahera rero yibaza ko ashobora guhonyanga amateka uko abishatse no oya vrema biratera isoni amahoro gashefu amahoro umega muzinduka n'ishavu sha jereka abantu bubu sinzi ko babaye vrema ari igihe umuntu akubwira ibintu ukibaza nimba yabanje kuvyumvira cyane bikansiga n'ukuri uri hano aragushavuje n'ukuri sha ibaza umuntu akora amakosa agacaza akagomba kuguha amafaranga asha ngo ubike dosi aho ushavuye ukiriko jefu mbona bisa n'ivyabaye mugenzi oya rero sha yihenza hatumbera Yesu uko nkora reka ndeke kugushira mu byo utazi mbe n'amahoro ho yego je wamberereye bwakeye amahoro aho ni sawa wewe ndazi ko atamafaranga unzaniye reka data nayo nifitiye rumva hari inkuru yihuta nari mfise sinzi ko namwe mwarayironse inkuru yerekeye igabasha ngira twumve urumva nagiye mbona umuntu telefone ari bugo ambwira ko hari umuntu yari amaze iminsi agwariye mu bitaro bya hariya ngo yoba yarokotse muri bwa bwato ego iyo nkuru turayifise kandi urumva ko ari inkuru iryoshe cyane ushobora kwibaza ingene byanezereye kumva ko hariho umuntu wundi yarokotse muri bwa bwato basha iyo ni dosiye yihuta cyane ni ugukora ibishoboka byose kugira uwo muntu ashikire usange ego urumva aha na jewe nico cari kinzanye mudufashe turabe ingene yoshika bambwiye ko bashobora kumudushikanira hariya ku mupaka asha oya naho ho bibugo twamusangayo n'ukuri ya wewe ntuco wumva ko dushobora guca tumenya ivyabaye kuri bya bwato byose basha nanje nico nace niyumvira turatomboye ukuri kugire kuje kwaje habona behoho ngo ravuga neza oya icyo washoboye kuvuga ngo nuko avi rusange wacagwaye cyane ntaco ko yashoboye kumara iminsi yose twizere ko azokira ego koca tumushikiriza mu bitaro abaganga bagakorana bakabandanya bamuvura ego aho kabisa turi pre gufasha ibishoboka byose kugira uwo muntu ashike Ashe murakoze ico nico narondera kugira mudufashe tumuzane mu maguru masha aho rero ngira mwoduha abajejwe umutekano bakaduherekeza asha wewe umwanya wari wo wose uzocuza ubatora ahubwo mbere n'umutekano wiwe tukora bimwe tuwucungera cyane rwose birakenewe yego aho mwamugize neza cyane ntawuzi ko abanyuruje burya bwato batorondera no kumuhosha abo barahumbasha ntaho bazoshikira no mu bitaro tuzoshira abapolisi bamucunga kuri cyane ndagushimiye reka twizere ko azovugwa agakira hama akavuga ukuri ku vyabaye Nivyo nibokoye. Go. None kukurindira basashaka nje mbandakuje. Kwanza wanatevye. Oya sinati. Laba masaho. Reka twigaho ubona amatara yari yacitse hano nawe ngiza gusaje hano. Ega mugani ivyo nce nibuka ko natwe bwejo twaraye mu kizimu. Mugabo yagarutse niba ahubwo rabo burashasha. Kandi shareka ndabikora uko nyene. Aha nari nase gucererwa kanye camfa kuzana uko nyene tuzi. Hewe aho yahubwo ingo dukore naje wivyo kumesa ndabanda bibandana no hanyuma. None wari wamaze gutorasije twokora kisomene canke tuyironderera hanyene. Ka wa muntu we n'ubya nta niyo ndanatora. Ahubwo icara duteka imitwe ndazi ntayo tubura. Ahubwo urazikanye. Je burya naje ndiyumvira ko twora tugasubira gukora kuri bwa bwato bwazimira. Sa oya subizi yukuye twarutamena aha igoro nukuri ivyo nivyokunda nivyokunda gutega kanye reka dusa n'abahevye ije dossier kanye kandi abanyarusange baguma bakeneye kumenya ukuri ashwi ndakwisavye iyumvira ikindi dukorera ko ivyo bireke ariko burya turiko turatakaza icizere ku banyarusange
erega baguma barindira ico tubabwiye kandi none gayigo ndakubaze donc kugira wiyibagize ibintu vyose biheruka kunshikira ugomba nshora agahanga kanje oya urasuka niyuba oya suko kwirengagiza kanya muga kuguma duhoze naho je mbona bisarisha reka nihorere igoro urazi ivyo vyose uri kubivuga kubera atari wowe bagize ko rijya terako wapi sindakwemerera iyo ubicisha hose iryo dosiye y'ubwato rero ugomba umbwira ko tuyubitse burundu ivyo ntavyo navuze ntituyubika burundu mugabo reka tube turabangiriye tubanze turabiyo bija je mbona biratari reka sha umva ushaka nishora gatwe ndacakeneye kubaho igoro oya naje rega sinifuza Ndacashaka kubaho. gusa kubera mu gipolisi urazi ko bari bemeye ko bogucungera umutekano je nabona umengo vyokunda oya sha ntibishoboka nta kuntu nakumwe none kwanza bowucungera gute aho noja kurondera amakuru yose twojana reka sha igoro hajya burya hari vyinshi ntavuga utavuga rero ndumva bigoye waruzi rero ko ari ugufye mbeho wibaza ngo nijyame na simwe yonyene na rose sa wa muntu ugomba umbwire yuko yoba yarabandanije kukuneneza ahubwo vuga buhorosha na mama ntava nakumva yoca sara kandi aha nta n'uwundi muntu n'umwe nabibwiye atari wewe chef nukuri kwimanura nteye ubwoba none vyagenze gute eka shayigoro aho ubona uwundi musi naravyutse nugurura umuryango nza mbona ikibuye Ikibuye? Mana yanje nasanze ikibuye ngaho imbere y'umuryango kiriko agapapuro kanditseko ngo hagarika ayo matohoza nimba wikunze sa handitse kuko nyene ndakubwiye narumiwe n'isasi ndatahura ibintu jewe biko barabaye birashikira ibikoko kandi ndabibwiye wowe gusa ndasubiyemo ikoro n'ukuri wowe rero ucukora wihorere hanyuma tubihe umwanya birateye ubwoba ukuri bwana shefu gipe munami sante kabisa Sante kwe. reka twaheruka gusangira kera navyo ego kabisa ega twe twaheba nyine abo ndabitahura nyine twese dufite akazi kenshi hemwe cyane cyane wewe jeho nibisanzwe naho naje mbona kamfatira urahumba shana wewe ubu ndazi ko nta mwanya ugifise igicyashara biba byagutwaye wa muhungu ego shagipe ivyo byose ndabikesha wewe emwe baguhe bakongere kabisa banyongere kabisa nzokwama ndakwivuga nyamara kunyivuga nyine ariko rero mugabo ndashima tuyo uratera imbere kwe oya nukuri ndabikunda jeje nukuri ntakubesha ndiko ndatera imbere reka ntiwabonye ko zigaye nibabura mwaza no guhiganwa mu bandi bagwiza tunga ndakwire gatoyo ubantu nemera urimo ko kandi ndagutera inkuru uzoshika kuri ewe hari ikiganiro nahora numviriza ku radio bavuga ngo l'essentiel do participer sivyo nyene nanje gikuru nuko nahiganye cyane nta bindi ariko rero mboneho nakanya ubuse babazi ko tacho nagufashije mugenzi oya none gashawa ari kumfasha iki hemwe iryo kosa ufise ntaryo mbona nukuri oya ega kumbure ushobora kwibaza ko nari kugufasha ugatsindira isoko ega soma shagipe nyamba noba ngomba ico dupfa nukuri oya ujya mutahe wanje nabijya bihangange twari kumwe ubona nari kubicana justement yego ega wewe ico cyumutahe muto ico nyine cyagukuyemo cyane ico cankuyemo je vraiment naharanira ko haronka isoko ubikwiriye none gashagipe wese ndakuzi neza ndabizi wibaza ko nari kubahuka kugusaba guhengama kandi nzi ko bidakunda oya kabisa nivyo shoboka mugenzi nawe urabizi ico nakirahiriye ngitwara izindi yego nta manyanga azopfa habereye mbona Félicitations cha mon cher. Ego, ivyo urazi ko tuvyumva kumwe. Ico nico kizotuma abanyarusangi batekana. Mugabo rero. Ajya ko hatsinze gasoro umusero. Ndazi ko hatazobura bavuga ngo nakoresheje ka mwana mama. Abo jewe ntituri kumwe kabisa. Emwe baraza bambaza ingene umeze nzobabarira. Naho rero babwira batoyo. Ndazi ntibazovyemera. Bavyemera batavyemera ivyo nakazi kabo. Igikuru nuko wewe watacu uyagiriza. Oya nukuri mutima wanje aratekanye. Nico gikuru. Uzoshaka guhinza we. Azoze ndamwereke. Emwe jewe nta ngorane. Nzoca ndaba ikindi kintu nokoramo. Kugira ndabe ko dufaranga twova henshi. Rega niko mahera gwira. Nkora. Ego. We nakubwiye. Vubura batagire ubwahe rusange. Ay. Vugishwa mugenzi. Egipe. Gute none kanyenyeri muraherukanye. Rega soma we wagumye uvuga gusa.
hagere gatoyo ujya nomara kabiri ntabonye sinoca nsaba rahira ubu twibereye nk'izuru n'umunwa wa muhungu bya kweli none amakuru mfise wewe ni ufise nobimenye gute ntazi ayo ufise mugabo aya mashe nibaza ko atawe yandusha aho rero numva uri kurancanga uri kumwita ta chérie kandi aba diaspora bagira bamusimbana sinakubwiye ukagumuzura amaso uri kurarota nukuri genda sharotere hano nukuri jewe ntafise amakuru yuko boba haramaze no gusabire oya share oya ngo umuhungu yaje ava hanze wa mugabo oya sha oya ato ibyo byushoboka none kumpaririza kanyenyeri waje reka na telefone abonye subira mu minyuze rero sinjya mu ndabirasha ndabingena yirabarabasha urazi ko mu nkanze nta makiko muje nk'abatazambaye twari tuje kuguharungunya kuri iyo nsimba bisaka yawe aho basha mwabibonye ko ari insimba bisaka none muvuye hehe ko muzirinda umviriza funderi ntubirirwa tubaza byinshi nibaza ko ikituzanyo kize none ko mengo murashavuye habaye iki mwagize ingorane twarazigize kabisa rabo dukuremo byihuta none byose ibyo ndimwo nyene ibyo sinibimenyesheje none ko abitwemereye ugejeje kubishira mu ngiro ahubwo oya tekana reka gushavura none mwebwe nimunyizeye twokwizera gute ibyo watwemereye gushika ubu nta kimuraduha oya ndababaze vrema aka kanya mwamaze guhebura kweli tekana ariko funderi ko watwemereye kuzoduha ubuzi ubona hari n'umuraga none ndabasabye ko mwodindira ibyo ntibyumvikana oya mujariki oya twararindiriye bikwiye aha twaje tuje kandi ntituhava aho ncamona ko harimo no kudatahura ni vraiment harimo kutamenya kwishi dusigurire basigure neza ibyo ndimwo kugira ngo mutahure mutekana dusigurire mugabo ngo muko nikiriko ntidushobora kwicwa n'inzara kandi tuzi aho twashize utwacu nimutekane ubuzina bemereye nzobubaho ukuri kwamye funderi none ko iminsi ibaye myinshi harabuze n'umwe gukuramo kugira ngo tubone ko hari icyo urakora urumva ariye ibyo byo guha umwe rero nibyo je ntashaka ni ukuvuga ubu ndiko ndondera kubanza gukura abaseruko bose ko mutabyumva nzobakura bose hama bijya bibanza rero barimwo muce mu bicokeramo uko bimeze none habuzi ugira ubakure beho icyo kimoto coco cavuye he uzi muri amafaranga yacu ubu rero mugamyagiritse ko nabije jewe ibyo nibyo mutanguye none wovuga ko akanya waroza amafaranga yo kugura imoto nk'iyo oya none ndababatse ubutunzi bwanje mwebwe murabutse oya ibyo mwigira nibiki oya araguhera turazinanye cyahiyo iyi moto nayiguze amafaranga yanje kandi sintegezwa kubanza kwisigura imbere yanyu no naco nutisigura imbere yacu uzokwisigurira ahandi wewe twaraguhinyesha uri mufunga kiwani umviriza rero twubahane mwanyumva twubahane ntimusubire kunuka nabyo biriza nawe tukubwire soni utaduhaye amafaranga yacu urakwitwarira nta bindi nuko nyene ubwo bizokorohaga yemwe mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ako nkuko dusanzwe tumenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe turahejeje kumva ko gasore atatsindiye isoko kubera ko ari umuseruko ahubwo ko ari we yari akwije ibisabwa mbega ivyo hari ico bizofasha mu iterambere rya izine sigura
intererano z'uno museka tuzihere kuri ndayikengurukiye Evariste ava mu ntara ya Bururi muri commune Matana ku mutumba wa Bihanga yagize ati gasore kuba yatsindiye isoko kubera akwije ibisabwa kuri izine zohagirira akarusho kanini cyane ati ubwa mbere gasore azoba ariko afurumisa amafi yisunze amategeko gati kandi biciye mu muco ati kindi naco azoba yizewe na benshi gati kuko yatowe hisunzwe amategeko ya izine bikazotuma izine hatorera koyo kwe mu gusohora amafi babonereho kuronka amafaranga yo guhemba abakozi nayo kurangurana ayandi nakarengo atagasohoka nta kinjira. Uwundi munywanyi yatwandikiye ntihagaba ibujumbura mu Gweza gize ati kuba gasora atsindiye isoko atari uko ari umuseruko canke ngo abe umurengero birashobora gufasha izine mu iterambere ryayo ati kuko ikintu cyose giteguwe nko kwiteza imbere hadakurikijwe amategeko kenshi nigitera imbere ati rero birashobora gufasha n'abafunderi bakabona ko atawanja wangura ko ivyo biyumvira bitazohava bikunda ati kuko nakare izine ntiyubakiye ku cyumviro c'umuntu umwe ikiri imbere n'amategeko. Nunzwe nayo Samuel mu ntara ya Ruyigi muri commune Gisuru nawe yagize ati kubganje kuba gasore yatsindiye isoko kubera ko akwije ibisabwa vyogira ico bifasha mu iterambere rya izine ati kuko birashobora kuzotuma gasore akorera izine nk'umu exportateur akorera izine yose atitaye ku mugwa avamwo ati kuko arumvise ko akazi atagahawe kubw'umugwi avamwo ahubwo nyabona agahawe n'amategeko ya izine ati gutyo izine gatera imbere na karengo umuntu yivuga uwamuhaye. Undi mwana atashoboye kwivuga izina yagize ati kuba gasore yatsindiye isoko kubera kwije ibisabwa atari kubera umugwi akomokamwo birafise ico bizokungura mu iterambere rya izine ati kuko bizotuma uwo ari we wese mu bari muri izine atabona ko yarenganijwe ati kandi iyo nyungu ya izine azoba ari ya bose ati muri ico gihe haca haba urunani rusenyera ku mugozi umwe nakarengo tubiri tuvurana ubupfu ati kandi bose bazobona ko ivyo batandukanije atari vyiza gutyo babirengere. Undi munyanya yatwandikiye ni Ntakirutimana Ernest avuga ku mutumba wa Karonke muri zone Minago muri commune n'intara ya Rumonge ariko no munsi akaba aherereye mu gihugu ca Zambia yagize ati kubganje bizofasha cyane kuko hazoca haba gukorera mu muco atawidoga ngo harabaye hakarenganye kuri bamwe n'abariya ati kanatsinda batanze isoko ku kwije ibisabwa ati kuko iyo habaye kamwana wa mama mu mashira hamwe kenshi ntabwo atera imbere ati kuko usanga babihaye ubutabishoboye bikarangira bimunaniye gukora. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri yari muremye rishari aba mu ntara ya Mwaro muri commune Kayokwe muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Gitunga yagize ati kubona gasora atsindiye isoko ari we yarakwije ibisabwa kubganje ndabona ko hari ico bizofasha mu iterambere rya izine ati kuko bigaragara ko azocashira imbere imigambi myiza yarafise ari nayo yatumye atsindira isoko ati komite ya izine yarigizwe n'abantu bava mu migwi myinshi ariko bose barahuriza kuri gasore baravye vyiyumviro vyiwe birashe bifitiye kazoza keza rusangi bose. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha ubu naho ni wa mwete wasomera akabazo ku gice mweje gukurikirana akabazo nakagakurikira Toyoyo aratahura ko gipe atari kumuha isoko yo gushora amafi na hari umugenzi wiwe mbega ivyo bibahaye ikihe cigwa ndasubiramwo Toyoyo aratahura ko gipe atari kumuha isoko yo gushora amafi na hari umugenzi wiwe mbega ivyo bibahaye ikihe cigwa. Akabazo murakumvise mukamufisha umushikiriza imutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawe wawifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cyari gice c'amajana 863 muri rwa rukurikirana rw'igikino Murikira ukuri murakoze naho butaha. Cari gikino Murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.